Turabasuhuje mwese muteze amatwi radiyo na televiziyo Tuzarutsinda TV ndetse n'Indodo TVN, tubararikira mu makuru yo mu ijoro ry'uyu munsi ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026, dukomeza kubifuriza ibihe byiza mwebwe mwahise kuza mubana natwe mu makuru tubategurira umunsi ku wundi. Tudatinze rero reka tubagezeho mu ncamakeya z'amakuru tugenda twibandaho, ntabwo tuza gutinda ni ukubaheza update. Turakubitira mu gihugu c'abaturanyi hakomeje kugenda havugwa amagambo menshi. Mu ijoro ryarekeye nari mbabwiye yuko umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'urwego mpuzamahanga Marco Rubio yagaragaje yuko ngo u Rwanda ruri gutera intambwe mu kugarura amahoro yo mu burasirazuba bwa Congo. Barizera badashidikanya neza yuko u Rwanda rukura ingabo zabo mu gihugu ca Congo ngo muri uku kwezi tugiye kwinjiramo. Ivyo ni ibintu abantu benshi bagiye bibazaho basesengura, kuko u Rwanda ntabwo rwemerewe ko rufite ingabo mu gihugu ca Congo, ariko uyu munyamabanga mpuzamahanga Marco Rubio yagaragaje yuko ngo barizera badashidikanya yuko u Rwanda rugiye gukura ingabo muri Congo. Gusa u Rwanda ntabwo rwemerewe ko rufite izi ngabo muri Congo. Rero amakuru tugeze ngo tube twabagezaho tugenda turebera hamwe. U Rwanda rwagaragaje yuko rwabanje rushimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gusubiza uyu Marco Rubio, kuko ni amakuru baje gutanga nyuma y'uko atangaje biriya. Bashimiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku muhate bakomeje kugenda bagaragaza wo gushakisha cyangwa se wo gushakira umuti igihugu ca Congo, kuko gikomeje kugenda kigaragaramo umutekano muke n'ibibazo byinshi. Noneho kuri ubu ngubu cari gifite ibibazo by'umutekano gusa, ariko ibibazo vyakomeje kugenda vyiyongera. N'ayo makuru turaza kuyabagezaho. Rero u Rwanda rwabanje rushimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku muhate bafitiye wo gushaka gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Congo. Gusa bagaragaza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika Washington idakwiriye gutegeka uruhande rumwe ngo arirwo rwubahiriza mu gihe urundi basinyanye hamwe amasezerano rutari kubahiriza. Murabizi yuko igihugu c'u Rwanda na leta ya RDC basinyanye amasezerano bavuga yuko bakwiriye kugarura amahoro mu bwumvikane mu gihe FDL yamaze gusenyuka, u Rwanda narwo rugakura ingamba zabo ku mipaka. Rero u Rwanda rwagaragaje yuko nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga yuko ngo baba bashimira u Rwanda ngo kuba ngo ruri gutera intambwe ngo mu gukemura aya makimbirane mu burasirazuba bwa Congo, u Rwanda rwemerewe yuko baba bashakisha n'ubundi gukemura aya makimbirane kandi yuko ruri gutera intambwe mu gukemura biriya bibazo bimaze imyaka myinshi. Ariko bagaragaza yuko uruhande bahanganye narwo ntabwo ruri gushaka uburyo bakemura aya makimbirane biciye mu nzira za diplomasi cyangwa se mu nzira z'amahoro, kuko bakomeje kugenda bakorana n'imitwe y'iterabwoba za FDLR, inzego za gisirikare z'igihugu aho zikorana na FDLR, ariko FDLR yari ku rutonde rw'imitwe izasenyuka kugeza kuri ubu ngubu. FDLR nico gisirikare gikomeye ca FARDC ariko ntikiri gusenyurwa. Rero u Rwanda ruvuga yuko mu gihe FDLR kiyayidegemvya kandi yarakoze ibyaha byinshi, yuko amahoro atazigera agaragara. Muri make ntabwo u Rwanda ruzigera rukura ingamba ku mipaka mu gihe FDLR kiri muri Congo, kuko n'ubundi izo ngamba zayo kugira ngo zirinde FDLR mu gihe FDLR iza guhungabanya umutekano w'abaturage bayirasire kure n'ubundi y'abaturage, nk'uko mwarabibonye ca gihe Goma ifashwe FDLR zararashe amakompora menshi ndetse akomeretsa n'abaturage b'u Rwanda. Rero u Rwanda rufite uburenganzira bwo kugira ngo bimire kure umwanzi. Rero ngaho nguko u Rwanda rwavuze yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikwiye gushishikariza leta ya Kinshasa kubahiriza gusenya umutwe wa FDLR, nico kizazana amahoro. Naho uruhande rumwe nta kuntu bakomeza kuruvuga cyangwa se bagaragaza yuko uruhande rumwe ngo ruri kwitegura ngo gukemura amakimbirane mu gihe uruhande basinye amasezerano rutari kubahiriza. Rero muri make bagaragaje yuko nubwo Amerika iri gushekerera u Rwanda yuko ngo rushakisha gukemura aya makimbirane amaze iminsi muri Congo, mu gihe ubutegetsi bw'i Kinshasa bwo butubahiriza kugira ngo basenye FDLR imaze iminsi ihungabanya umutekano w'abanyekongo. Dusimbuke n'andi makuru n'ubundi, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni Muhoozi Kainerugaba yagaragaje yuko yasabye ibintu bitatu Leta ya Kinshasa: guhagarika ubwicanyi ku bahema abatutsi bahereye mu ntara y'Ituri, ndetse no kwishura ngo ivyangiritse muri ambasade yabo yahiye ihira muri Congo n'ubundi itwikwa n'abaturage b'abanyekongo bahagenzurwa n'ubundi n'ingabo za Leta ya Kinshasa. Agaragaza yuko ambasade ya Uganda yahiriye muri Congo yuko yahiriyemo ibintu byinshi by'agaciro ubutegetsi bwa Kinshasa bukwiriye kwishura. Ikigeretseho yagaragaje yuko
leta ya Kinshasa idakwiriye kurobanura abaturage bose mu gihe abaturage babicwa, ikwiriye kurindira abaturage bose umutekano cane cane amoko b'abahema b'abatutsi bahereye muri kiriya gihugu. Rero ndetse n'indi ngingo yaje gusaba ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse iyo yaje kubahirizwa uyu guverineri Rubia akugweho mu busabe bwa Muhoozi Kainerugaba. Muhoozi Kainerugaba yarasavye yuko uyu guverineri atita ku baturage, atarindira abaturage umutekano, yuko guverineri akwiriye gukurwa ku nshingano ziwe, yarangiza gukurwa ku nshingano ziwe noneho hagakurikiraho indi ngingo yo gutegeka ubutegetsi bw'i Kinshasa guhagarika ndetse no kurindira abaturage b'abahema umutekano kuko bamaze iminsi myinshi bicwa. Indi ngingo n'ubundi ngo ni ukwishura ivyahiriye muri ambasade yabo ya Uganda yahiriye muri Congo. Ni ubusabe bw'umujenerali wa Yoweri Kaguta Museveni, General Muhoozi Kainerugaba, yagaragaza yuko leta ya Kinshasa ikwiriye kubahiriza muri izo ngingo zitatu zose babasavye, haba kwirukana guverineri niyo ngingo bubahirije, naho ingingo yo kurindira abaturage b'abahema bo mu ntara y'Ituri ivyo ntabwo biragirwa nkuko bakomeje kugenda bicwa umunsi ku wundi, ndetse n'izindi ngingo zose ntizirubahirizwa. Ariko murumva ko yabasavye ingingo zitatu zose nizo ubutegetsi bw'i Kinshasa bukwiriye kubahiriza, harimo ingingo yo kwirukana guverineri we baramwirukanye, ingingo yo kurindira abaturage b'abatutsi b'abahema batuye muri Congo iyo ntiragirwaho. Indi ngingo n'ubundi yabasavye ni ingingo yo kwishura ivyabo vyahiriye muri ambasade ya Uganda iherereye mu gihugu ca Congo. Dukomeje n'andi makuru n'ubundi mu gihugu ca Congo, ibibazo bikomeje kugenda vyiyongera bitandukanye vy'uburyo bwose. Congo abantu bari bayimenyereye nk'igihugu gikomeje kugenda kiberamo intambara z'urudaca, intambara ziremereye, ariko kuri ubu ngubu ibibazo vyakomeje kugenda vyiyongera. Yakubitiyeho ibibazo vy'intambara, irasa kandi ikubitiraho ibibazo vya Ebola. Ebola kirica abaturage b'Abanyekongo umunsi ku wundi, imbere n'aba baturage kuko nta buvuzi bari kubona buhagije. Mu itangazo ryatangajwe na minisitiri ushinzwe ubuzima, yagaragaje yuko abaturage bamaze kwandura bagera muri 435, ndetse ko hariho 81 baje kuhasiga ubuzima. Agaragaza yuko n'abandi benshi bakomeje kugenda bandura kuko iyi ndwara yakomeje kugenda ikwirakwira mu baturage b'Abanyekongo, ko barandura umunsi ku wundi. Iryo tangazo ritangajwe ku itariki 4 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2026, nibwo yagaragaje yuko hamaze kwandura abaturage 435, abamaze kwitaba Imana 81, ndetse kuva kuri iyo tariki 4 z'ukwezi kwa gatandatu muri umwaka turimo gushitsa kuri uyu munsi wa ku itariki 6 hamaze kwandura abandi 71. Murumva mu masaha 28 hamaze kwandura abandi 71. Murumva ko abaturage bo muri iki gihugu bakomeje kugenda bahura n'ingorane zikomeye z'indwara. Congo yabaye Congo, ibibazo byinshi vyakomeje kugenda bibugariza, haba ibyorezo by'indwara vyakubitiwe n'ubundi n'umutekano muke umaze iminsi myinshi ugaragara muri iki gihugu. Rero ngaye nguko mwakoze kuba natwe. Ko tuzahagarika kwirwanaho, tugatera tumeze nk'amadubu, ibyo byarabaye.